ndasubiye kubaha ikaze bakunze ibiganiro bya BTV Burundi mu makuru yo kuri wa gatanu igerezo rya 11 ruheshi 2021. Ingingo zikurikira ziyagize urwaruka ruva mu madini atandukanye rwaronkeje inyigisho na PMC mu ntumbero yo kurwanya ikiza ca coronavirus. Inambo z'ikirundi tanga n'imigwi ndagakaranga hariho akanovera zitagifise nk'uko bivugwa n'umwe mu bakurambere. Nayo ishirahamwe ryo gutigira 1xBet ntizosaba ko umuntu ashika ku biro kuko bishobora gukorerwa kuri ngendanwa. Aya n'ayandi ni mu kanya. Nkuko ndababwiye urwaruka ruserukira abandi mu madini atandukanye rwaronkeje inyigisho kandi ngo rwaronse gishasha inyuma y'izi nyigisho zongonze ikigo PMC mu ntumbero yo kurwanya ikiza ca COVID-19. Ni nk'uko twateguye na Joseph Bizimana. Inyigisho zo kwikingira ikiza coronavirus zimaze iminsi zihabwa imigwi itandukanye ishiramwe PMC ryakwanje kuri wa gatanu rwaruka ruserukira abandi masengero kugira ngo babibutse bongere babahe inyigisho zo kwikingira ico kiza. Ugaruka rwaganira na BTV batubwiye ko hari byinshi bungutse nko kubariza imetero hagati mu nundi haba masengero cyangwa mu misigiti. Amisa niyo nzima yaserukiye umusigiti wo mu Buyenzi atubwiye ico yungutse n'akamaterundi rwaruka. Muri principe yazacu abayisilamu turi abantu b'isuku, ariko twasanze hari ikindi kigo twaronse tutari tuzi nk'icyo kwi distance, donc kuba séparer à 1 mètre mu gihe cyo gusari. Icyo kintu nacyo twari tuzi, nicyo tugiye tuza gushira abandi abayisilamu bene wacu tubereke icyo kintu kuko nacyo twari tuzi, kuko mu bisanzwe byo gukaraba twari dusanzwe tukaraba. Hama n'ibindi twize harimo ibyo kwasamwa kwiyasamura, donc twakunda kwiyasamura tugashira amaboko, ariko tumvise yuko wasamurira mu ngingo. Icyo n'ikindi kigwa naronse. Akamonoterewe urundi rwaruka nuko barekuta impanuro bahabwa n'abashehe, kuko abashehe n'abavuzi kuko usanga zifasha cyane mu kwikingira coronavirus. Nabayibahe Fulgence wo mwisengero Impact for Christ Ministries atubwira ingenzo nyigisho aronsa zo zisanga n'undi gwaruka ndetse n'inyagatera ka mu rundi gwaruka narijyango ariko gwirengagize inyigisho zo kwikingira ico kiza. Tusanze dufise imigwi tuba dutwara canke umuntu gasanga ni ntari imbere y'abandi mu gwaruka canke mu bindi bisata. Rero duhora turonka karyo ko kuganira kubijanye n'ubuzima bw'ishengero canke ugasanga turafise ahandi hantu duhurira. Rero tuzogerageza kugira ngo tucishemo aya science yo kwigisha ibintu bijanye no kwirinda ikiza ca coronavirus. Izo nyigisho rero zikaba zatanzwe n'ishiramwe PMC, zikaba ziko zitangwa mu burere bwa Bujumbura, Gitega, Ngozi na Makamba kugaruka biseho Kirundi mu masengero. Nokora iki ndo civugo catanzwe mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe ABMPD mu ntumbero yo guhimiriza no kugwaniza hamwe amabi ategwa n'ibiyayuramatwe. Umuhuza bikorwa w'iryo shirahamwe akavuga ko biteze impinduka inyuma y'izi nyigisho. Kurikira Volontaire Havyarimana, umuhuza bikorwa wa ABMPD. Ibikorwa maje kubona vyabere hano mu Gatumba ni ibikorwa byarefise icivugo nokora iki, no kuvuga ngo aha mu Gatumba murazi yuko hateye imyuzuro y'abantu bagati zabo. Abantu rero baca barashigwa mu masite, no kuvuga ngo ahantu hakoraniye abantu benshi usanga hariho ibibazo bitandukanye bijya n'ibindi, na cane yuko tugiye mu magara y'abantu aho usanga bamwe mu bari bahora bafata imiti kubagendana ikiza rohonyanganda sida ugasanga barabihevye, abandi ugasanga batangwe kwihereza ibiyayuramutwe. Naco gituma twace dutegura iki gikorwa cyo kugira ngo dushobore guhimiriza abene gihugu ndetse n'ayandi mashirahamwe asanzwe akorera hano muri komine ya Mutimbuzi zone Gatumba, kugira ngo dushobore kugabanya ingaruka mbi zikomoka ku biyayuramutwe, na cane kuri aba bantu bahuye n'ivyago vy'imyuzurire. Na cane yuko abo twatumiye nabasanzwe babahanyene ni babandi nyene baserukira abandi,
tukaba twizigiye yuko iki gikorwa cagenze neza kuko mwabonye bamwe n'abandi bashoboye gutanga ubuhamya donc témoignage bavuga bimwe mu byo bari babayemwe mu gihe batari bwaronke inyigisho kukijanye n'ibiyayuramutwe ku ngaruka mbi zibikomokako na cane kuri abo bantu bagendana indwara turashaka kuvuga ngaha kizaroho nyanganda sida. Rero twebwe turabona neza yuko iki cigwa kigiye gufasha benshi. Imvo ya mbere no kwihebura. Murazi yuko iyo umuntu yahora abahantu heza akagenda kuba habi hari yavuga ati noneho birarangiye agaca atangura kurondera ingene yorondera ibimuha umunezero, ivyo navyo ugasanga kumbure nivyo bigiye kumwica kuko bimuzanira n'izindi ngaruka mbi. Mu kigo ndangamico i Bujumbura hariko harabera ihanishagurishwa ry'abahinga n'abanyabugenegene bava mu gihugu ca Senegal nabo ngahe wacu. Abateguye iryo higanwa bakavuga ko ibibanza by'abanye bike ariko bamwe mu bagitabiriye bo bakavuga ko batariko bararonka abashorera. Ni inkuru twateguriwe na Raphael Nyandwi. Aho ni mu ngoro ndangamico n'akaranga benshi bita kuri Palireza, ukihashika wakigwa n'ivyapa vyinshi by'abadandaza hamwe n'amadarapo y'ibihugu bibiri, Burundi amwe na Senegal. Igikorwa nyamukuru ni hanishogurisha ry'abadandaza bava mu Burundi no muri Senegal gitezwe kugurwa icese ku munsi wa mbere nkuko bishikirizwa na Elven Ntwari ajeje kumenyekanisha makuru muri iryo hanishogurisha. Aho aratubwira n'ibibazo bahura navyo yuko ibibanza vyabaye bike ugereranije n'ikibanza bariko barakoreramo. Ibibazo dufise nuko ikibanza tuko turabona ko kiko tubana gito ngako abantu twamaze kubamenyesha ko bizobera nga muri Palais des Arts kibanza kiko tukibana duto nkuko namwe muri ko mabibona. Tuko turagerageza kujera tension yaba artisan abo nga mu Burundi bashaka ibibanza mugabo navyo nye turaza kubitorera inyishu kwa mbere byose bizaba bimeze neza gose twamaze kuronka tubashira na kibazo. Inamahoro Lorita numwe mu badandaza bitabiriye rino hayanishogurisha, aho atubwira ko zimwe mu ntambamyi bariko barahura nazo nuko aheruka kuba irindi hayanishogurisha mu ndwi iheze. Nuko hariho yari heruka kuba ubunye inye haba hari haheze imisi mike yindi yari baye yabereye kuri stade, umva nubwo baza ntibagura co kimwe. Tuwamenyesha ko ibidandozo vyinshi biri muri iryo hayanishwagurishwa bifatiye mu bikorwa vyahinguwe n'abahinga mu bijanye n'imico n'akaranga ku bihugu bibiri arivyo Burundi hamwe na Senegal. Nubwo intambo z'ikirundi gitambwa mu misi mikuru itandukanye hano mu gihugu cacu ngo harakabuze mu kirundi cacu cikwitsitso kumwe nange mu majambo avugwa mu manza zo gusaba no gukosha ngo hariho ikibuze kumwe n'ivyo ahora bikorwa mu misi ya kera. Bimenyeshwa na Adolphe Ntibasharira umukurambere tukabona n'ibintu by'intuze by'imvyino by'intambo z'ikirundi ibi vy'imigani y'ikirundi nta bintu bikiba kugira ngo bagerageze barabe ko ari ikintu cyo kuba kibungabunga ururimi nk'ubu bakagira nk'ahantu biga kuvuga ijambo ry'ikirundi mu ry'amajambo yose ariko aravugwa kujya kuntu ubona bagatohoza rivugwa gute. Rero uraraba ziya mzino zama tubona ku bugeni ziya ntambo ndaziraba ni vyiza biraryoheye ijisho mugabo ukarondera ikirundi kirimwo ukakibura ari inyambaro ari ntambo ugasanga n'amajambo basigiye bivugira yani majambo atagiye mu kirundi c'ukuri. Yego hari imigwi igerageza mugabo hateza kuba umugwi ndanga karanga w'u Burundi werekana ukaranga ariko kumenya kuvuga ngene usaba umugeni ugasanga bariko barapfundikanya ukuntu bavanga ibifaransa bavanga ibiki ivyo rero vyategeza kwigwa hakagira ahantu bibikwa nabo bantu bakibimenya. Mboneyeho kubashimira ko mwaje kumbaza bakababungabunga bakabashira hamwe bagahanura na leta igashiramwo inguvu zayo hakaba abantu nkabyo bushikiranganje mwico kama nico kirundi bikajana niyo mico kama. 1xbet ni ishiramwe ryo gutigira ku nkino zitandukanye kandi cizo taryo nuko umuntu wese atigira mwibanga nkuko vyemezwa na Moses asanzwe n'umukozi wa 1xbet. Ni nkuru tubaza Raymond Prosper niyo nkuru. 1xbet ni rimwe mu mashira hamwe yo gutigira ridasa n'ayandi kuko umukinyi atigira mwibanga akoresheje telefone yiwe ngendanwa nkuko vyemezwa na Moses wo muri iryo shira hamwe 1xbet. 1xbet ni societe cyane shira hamwe rijanye na Paris sportif, abandi bakunda kuvuga ati kubetinga abandi guparia. Tumye 1xbet
itandukanye n'izindi nuko yoyo upariya aho uri hose ufise telefone ngendanwa uca westara application ya 1xbet amasaha yose ushakiye urapariya kandi bikagenda neza aho uri hose naba ari mwijoro naba ari hehe aho hose urapariya atakibazo. Moses wo muri 1xbet arongera akamenyesha ico tuma umuntu atigira akoresheje iryo shirahamwe iruhande yandi mashirahamwe menshi yo gutigira, kuko mu gushira mu buryo dukoresha Payway, Pesa Flash, Smart Pesa hamwe na microfinance ihela. Ubwo bwose no buryo bune umuntu ashobora kuba afise konti muri ubwo buryo twavuze, hama agakura amahera yo muri iyo konti agashira muri 1xbet, hama agaca apariya ariye kandi aretira amafaranga yiwe ayacishije muri ubwo buryo twavuze. Uvuga ko ari ibintu vyoroshe, nta nuwomenya ko upariya kuko nibanga ry'iwawe urakina ukajya ukaretira atanundi muntu abimenye. Tubibutse ko 1xbet ryatanguye gukorera mu Burundi kuva ku igenekezo rya mbere 0 umwaka wa 2020. Ni no kuri inkuru turangije ko amakuru yacu kuri wa gatanu. Tubashimiye mwese makoma dukurikira, abandi dushimiye dufashe gutonderekanya amakuru. Claude Uwimana mu buhinga bw'ivyuma na Niki Ciza yarahagarariye. Mugihe ibihe byiza ngahi wanyu murakoze.